Ijambo ryo gushimira abarongozi b'igihugu c'u Burundi ku intambwe ikomeye bari bagejejeho igihugu mu kurondera ineza y'abene Burundi iyo bagiye mu mahanga. Nk'uko tubishikirizwa n'umupfasoni Madamu Ella Emeline Uwimana kuri uyu wa gatatu Gitugutu 2021. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi, nyakubahwa Minisitiri w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi mahanga n'iterambere no gufashanya hamwe n'iterambere, jewe umukuru wa komisiyo y'abakenyezi bakorera mu mahanga kuva ku wa 13 Myandagaro 2020, twarashoboye guhuza abakenyezi benshi bakorera mu bihugu vy'Abarabu n'ahandi kw'isi, baradusanga ubuzima bwabo bwa musi yose nabwo ntabwo ari kindi uretse ko yari amarira n'amaganya ya buri musi. Ibi rero nivyo vyatumye tuguma tubahamagara ijoro n'umurango, tugaca ku buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo dusemerere amajwi yacu abashikire, umugire icyo mugize kugira ngo mutabare abana b'u Burundi. None turabona ko mwabishitseko, ni intambwe ishimishije cane. Benshi rero babayeho mu buzima bubi cane, bamwe barafatwa bunyamaswa, barahohoterwa, baratotezwa, barakora badahembwa, n'izindi nyifato nyinshi zigayitse zidahesha agateka umuntu cangwa se ikiremwa muntu. Banyakugira Imana, kugira ngo ibi byose tubishikeko, tubanje gushimira ubutwari no kwitanga kwanyu biboneka ko mwari mufise ibindi bikorwa vyihutirwa nko guteza imbere imibereho myiza, kugarukira uburyo abantu babayeho mu gihugu, muri wa mugambi wanyu wo kugaburira umunwa wose no gushira amafaranga mu mufuko w'umwenegihugu. Ntitworeka rero kwerekana umunezero twumvise igihe tumenye ko leta y'u Burundi iserukiwe n'abayirongoye basinye amasezerano yo guhana no gukurikirana abakozi hagati y'ubwami bwo muri Arabi Saudite hamwe n'igihugu c'u Burundi. Ayo nayo masezerano akaba agomba gukurikirana no kubahiriza abakozi bo mu nzu hamwe n'abandi bakora ubuzi bw'amaboko, yashizeko igikumu kuri uyu wa gatatu Nyakanga umwaka wa 2021. Tuboneyeho rero umwanya wo kubashimira mwese indongozi zacu, mwabaye intware mukadushikana kuri iyi ntambwe yo kubohora no gutabara abavukanyi bacu bari kubashakisha uko bobeshaho imiryango yabo n'igihugu cacu nyene. Ubwo rero ubuzima bakaba babukesha ibikorwa vyo mu nzu bakorera muri Arabi Saudite no mu bindi bihugu vy'Abarabu, uretse ko tutavuze n'abandi bashobora kuba bafise ibindi bibazo ahandi aho baherereye. Mu vy'ukuri rero banyecubahiro mugize leta nkozi kandi mvyeyi, twebwe nk'uwabahagarariye abagore baba kandi bakorera mu bihugu vyo hanze na cane cane muri bihugu vy'Abarabu, turongeye kubibutsa amarira n'amaborogo y'abavukanyi bacu bemeye kuruhinda kugira ngo umutahe aribwo buzima bwabo wawuvyaza umusaruro, na kare ngo umutahe w'umukene ni inguvu ziwe. Baremeye gucurwa bufuni na buhoro kugira ngo bakore bataruhuka, abandi batanafungura, kugira ngo bacungure agatwe k'umuryango n'ubuzima bwiyongere mu gihugu cabibarutse. Turabashimiye rero ko mwumvise amarira no gutabaza kwacu, mukaba mudushikiye kuri rwa rufunguruzo rwugurura imigisha n'imihezagiro, rukugurura rya soko ry'ikizoja mu mfuko w'umurundi n'ikizoja mu kanwa k'umurundi. Nk'uko rero biragaragazwa n'ibiganiro tugira, nk'uko vyagiye bigaragazwa n'ibiganiro tugirana n'abakenyezi bamwe bo muri bihugu vy'Abarabu, baremeza ko bavuye mu gihugu binyegeje, baciye mu kinywabi, basimba umwonga baduga uwundi, leta itabizi kuko bari basugirijwe n'ubukene butagira izina
bwari bwiziziye imiryango yabo babona ko ataco bafise imbere n'inyuma canke hepfo y'urugo nk'uko mwese mubizi kandi mubimenyereye. Bamwe muri bo barasaba imbabazi abarongozi kuko bahisemwo guhangayikishwa n'akazoza k'imiryango, bakanahakana ko ataruhara na rumwe na rutoyi leta y'u Burundi yigeze igera muri uwo mugambi wabo wo kuja kurondera ubusumiro aho bugishoboka, kuko na kare uwufise inzara mu nda ntaraba hakubita umutwe. Gusa cabaye kidasanzwe aho muri uyu mwaka w'ikinjana ca 2021 ari abakenyezi bemeye kuja guca ingero mu mahanga, aho umwana arira nyina ntiyumve. Mu muco w'ikintu twari tumenyereye ko ari vy'abashinga ntahe bagenda guca ikori ngo gwarakurikira ngo nibwo bakurikiye. None ubu n'abakenyezi basigaye babonye yuko urugo rugira babiri kandi n'iterambere rizanwa na babiri. Ingorane bacamwo rero banyakubahwa barundikazi ni nyinshi cyane kuko mwagiye murazumva ku buhinga ngurukana bumenyi. Ubu bafise umunezero w'amasezerano aje nk'urufunguruzo ku buzima bwabo nk'abakozi, kandi ntabwo ari bo bonyene, ni n'urufunguruzo rwagwaruka rwahora rumara amashure rukabura akazi, ugasanga batagira ico bashobora kwiha. Rero turabona yuko ari Imana yuguruye, ya Mana twashira imbere ntiyatwibagiye. Sagaseseshwa rumuri rero barundikazi, twabonye ko abarongozi bacu ari inshigwa rumenetse batayaga amasigara cicaro mu kurondera ineza y'abahungu n'abakobwa b'u Burundi aho bari hose. Mu vy'ukuri rero aya masezerano atewe igikumu arerekana neza ko leta ishira mu bikorwa umugambi wayo wo kurwanya ubukene no gushika ku iterambere rirama. Aho rero umurundi wese ni nyene umutahe, na cane cane mu kwerekana uruhara rw'abakenyezi b'abarundikazi rimwe mu kinjana ca 21 ko bashoboye kuduza ikivi mu gukomeza amajambere mu ngo n'igihugu cabibarutse. Turabona rero kandi tukanakurikiranira hagufi ingene leta y'u Burundi iharanira ubuzima bwiza bwa bene gihugu mu iterambere nyakuri. Ntawe ashobora kwirengagiza intererano atari nto amafaranga y'abo bakenyezi bakura mu bihugu vy'Abarabu ico yashoboye kumarira no gushitsa ku gihugu uhereye ku miryango yabo. Benshi barashoboye gutunga imiryango yabo, barigisha abana babo no gufasha bantaho nikora nk'uko bamwe babivyivugira. Bikaba atankeka ko uburyo barungika mu gihugu c'u Burundi bwagize uruhara runini mu butunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu nyene. Banyene icubahiro, naho inzira yo gushika kuri ibi isa niyabaye ndende kuba ariyo, aya masezerano yerekanye neza ko igihugu giciye ku ndongozi zacu kitaye ku bantu bacu. Vy'ukuri turafise leta nkozi kandi mvyeyi irazwi ishinga n'abavuka gihugu atagucagura. Vyinshi mwarabibonye, ibinebwe barabisezerera, abatakurikiza amategeko nabo bakerekwa inzira nyayo yo gukurikiza. Naho hari vyinshi vyihutirwa mu bikorwa vyanyu banyakubahwa, mwarabirengeye mushira imbere guharanira agateka ka bamwe bafise umutahe wo kudushitsa mu iterambere. Hashize imisi mukuru w'igihugu atwereka aha na hariya aho igihugu kigwaye, agira ko akosora aho bikenewe naho bimushobokeye, nko mu kudahana, mu butungane, mu guca izangondagonde, mu kurwanya ibiturire n'ubunebwe bisa n'ivyari vyarimonogoje mu gihugu, bari bisigaye vyari vyabisumba ikivi. Leta rero yafashe ingingo yo kurwanya ubukene, inzara, kubura akazi kugwaruka rumara amashure no guteza imbere no kurondera amagara meza ku barundi bose. Ntiriwe ndarandira mu gusozera abanyakubahwa mugize leta, twongeye kubasaba gukomeza gushaka gusinya amasezerano n'ibindi bihugu bitandukanye abarundi bakoreramwo naho baba mu bindi bihugu nk'ivy'Abarabu, ibihugu vya Afrika cane cane Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo, Zambia na Kenya, aho abarundi
babayo nabo nyene batera akamo k'ubuzima butifasha neza n'imibereho usanga igoye, nabo bakifuza yuko muzoshiramwo akabirya kugira ngo nabo batere intambwe muri rya terambere turondera. Aho hose ntitwibagiye n'abandi baba bafise ingorane nk'izo mu Burayi, Aziya na Oceania, kuko murazi yuko ata mwongo buri sati bidahizwe. Naho nyene nibaza ko muzoshikayo mukurikirane ibikeneye gukemurwa, ibikeneye gutorerwa umuti mu butore. Turabizeye kandi turazi ko mubishoboye. Muri leta nkozi, leta mvyeyi, twarabonye yuko mutavuga amacigara cicaro. Nta gukekeranya rero ndongozi z'igihugu cacu ko ibi bintu bibaye bizotuma n'abatwebwe abadiaspora twerekana uruhara rwacu rudasanzwe mu iterambere nyaryo igihugu gikeneye kuri jewe nawe. Imana rero tworangira tuvuga tuti Imana nihezagira Uburundi, Imana ihezagira abayobozi bacu, ihezagira inzego z'igipolisi n'abasirikare badasiba gukora ibikorwa vy'iteka kugira ngo babumbatire amahoro, intwari ibereye, umutekano no kwishira no kwizana vy'igihugu. Yari umupfasoni ahagarariye abakenyezi bakorera mu mahanga, Ella Emeline Uwimana, yabatera akamo kandi akenguruka yifatanije n'abarundi bose kugira ngo dutere intege abarongozi bacu, dushigikire leta nkozi, leta mvyeyi mu mugambi wayo wo guhereza agateka Umurundi n'Uburundi. Ijambo ryo gushimira abarongozi b'igihugu c'Uburundi